Ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka twizere ko mumeze neza mwese aho tuzindukiye mu makuru ariko aravugwa cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi twibanda kuri andi makuru ariko aravugwa nga mu karere k'ibiyaga bigari, aho tugiye kurebera hamwe amakuru ajya atandukanye. Ido nido ry'amakuru akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kugenda birahindura isura umunota ku munota, ndetse muri iki gitondo hazindukiye amakuru menshi akomeye cyane agendanye n'uburyo amagara ahagaze y'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ariko kandi hakaba hari n'andi makuru yabashije kuba yoshyirwa hanze, aya makuru y'ibanga agendanye n'indege ya ndege iyo mu Burundi ngaha yari yasaga naho ari indege ishaje ku rwego rwo hejuru, ariko kandi ikaba yaramaze kugenda igurishwa nk'uko byamaze kugenda bigaragara. Hari amakuru rero akomeye cyane, madamu Bucumi Denise Nkurunziza, umutambukanyi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza aho zaratwaye igihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye akaja ku butegetsi ari wasimbuye. Hari amakuru yabashije kuba yoshyira hanze, abantu benshi batangura kwibaza impamvu uyu mubyeyi yoba yatanguye kugenda ashira amabanga y'umukuru w'igihugu hanze amwe namwe agiye afise. Hari abatangiye kuvuga yuko yoba ari impamvu igendanye n'uko uyu mutegetsi n'ubundi buzima bwe budahagaze neza, n'ubundi isaha ku isaha ashobora kuba yova mu mubiri cyangwa se akaba yotanga imihoho. Abandi bakaba bakomeza kugenda bavuga yuko n'ubundi abantu benshi bakomeje kugenda bifuza yuko nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye yova ku butegetsi. Si aba bantu gusa basanzwe n'abari muri politike nga mu gihugu cy'u Burundi bakomeje gusaba yuko uyu mugabo yova ku butegetsi byanze bikunze, dore yuko hari n'abatanguye kuvuga yuko badashobora gukomeza gutwagwa n'umuntu w'ikibore cyangwa se umeze nabi wamaze kugenda ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Bakavuga yuko ata kintu yashobora kuba yogeza ku Barundi mu gihe akomeje kugenda abana n'ubwo bugwayi bwiwe. Na nimugoroba nibwo nashitse mbabwira yuko n'ubundi ingwara yiwe ishobora kuza gukomera akaba yokurizwa indege. Hari amakuru agiye atandukanye tumaze kugenda tumenya, ari nayo turaza kugenda tunibandaho ngaha mu biganiro byacu, aho dukomeje kugenda tubatohoreza amakuru ariko aravugwa ngaha. Turaza kurebera hamwe kandi byinshi bikomeje kugenda bivugwa n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane turaza kugaruka ku makuru ariko aravugwa hirya no hino ku isi. Ngaha muri iki gihugu ca Kongo hakomeje kuvugwa imyivurumbagatanyo ikomeye cyane, intambara ikomeye cyane iriko iratwara ubuzima bw'abatari bakeya, aho umuhari M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice bigiye bitandukanye. Ariko kandi bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ngo yaba yifuza amahoro n'umutekano, ariko kandi ngo ibigendanye no kuba yoganira n'uyu muhari ibyo byo ntago birimo, nta nubwo abishaka. Ndetse gushika none hari amakuru ariko aravugwa yuko n'ubundi ngo yaba yiteguye gukomeza ibishoboka byose kugira ngo igisirikare kiwe gikomeze kugenda kimera neza. Icyakora agakomeza kugenda agisaba yuko imfashanyo ndetse n'inkunga ndetse n'andi mafaranga yose kigenerwa n'ingengo y'imari kigenerwa igomba kuzajya irakoreshwa neza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden avuga yuko atizeye neza ko zobaho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro bwana Donald Trump namara gutsindwa, nk'uko bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni bwana Joe Biden rero wamaze gutangaza yuko adashobora kuzongera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe uyu mwaka. Akaba yaratanze minisitiri wiwe w'intebe Kamala Harris kugira ngo abe ari we uba wiyamamaza. Naho ihuriro seko ryagize icyo risaba u Rwanda ndetse na RDC ku mutekano muke urimo uragaragara cyane cyane ngaha mu burasirazuba bw'icyo gihugu giranira intwaro rusange ya Kongo. Ndabaramukije mwese aho muherereye banywanyi ibiganiro byacu ngaha kuri ino mbonesha kure ya Burundi News TV. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha, reka ngutsabe ukandaritse sabone kugira ngo ucaronke ibiganiro byacu mu buryo bworoshye.
ariko kandi reba no hirya gatoya ahantu hari akamenyetso kameze nk'inzogera upyondeko kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kuba byo kugeraho 5 kuri 5 aho twibanda ku makuru agendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tubategurira amakuru atariho ivumbi, tuba twifashishije abamenyesha amakuru bacu bazobereye mu bigendanye no gutohoza nyine kugira ngo tubagezeho amakuru meza kandi agiye atandukanye. Reka nkubwire yuko rero wowe nkurikira ingaha mu gihugu cy'u Burundi ndakwipfuriza kumererwa neza muri komine zigiye zitandukanye, mu bice bigiye bitandukanye, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Abadukurikira ngaha mu gihugu c'abaturanyi haba mu Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse n'ahandi hanga ku mugabane wa Afrika, turabifuriza kumererwa neza cyane. Reka mbabwire yuko kandi abadukurikira bari ku mugabane wa Afrika wose, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, twifurize ibihe byiza cyane, twifurize kumererwa neza kandi tubabwira ngo mukomeze kubana natwe ngaha kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ikaze rero tuyatanguriye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bikomeje kumera nabi, isosi ikomeje kugenda inyanyagira minshishi nk'uko abantu bakunze kuja barabivuga. Ubuzima bwa nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye bukomeje kujya habi mu gihe n'amabanga yiwe yose akomeje kugenda afata iyindi ntera ajya no hanze nk'uko biriko biravugwa, nk'uko biriko bitangazwa. Kugeza ubu ngubu rero noneho hari amakuru yamaje kuyutangura gushirwa hanze na madamu Denise Bucumi Nkurunziza, akaba ari umutambukanyi nyine nk'uko nabivuze, akaba ari umutambukanyi wa Petero Nkurunziza wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi, nawe akaza gupfa, ariko kandi akaza kugenda apfa mu buryo abantu batigeze basobanukirwa neza, ndetse binavugwa yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ibyo agwaye ngo ari byo bishobora kuba byoronahita uyu nguyu Petero Nkurunziza. Akaba nayo mpamvu abamwegereye batangiye kuvuga yuko nubundi ibintu byatanguye kuba byohindura isura isaha ku isaha, nubundi ngaha mu gihugu cy'u Burundi musura mukumva ngo habaye ekudeta cyangwa se hafashwe igihugu undi muyobozi yagiyeho, nk'uko abategetsi bakomeye ngaha muri leta ya Gitega bariko barabitangaza. Uyu mubyeyi rero madamu Denise Bucumi Nkurunziza yamaze guhishura yuko yamaze guhishura amabanga agendanye na ya ndege y'i Burundi, ya ndege yari ishaje ku rwego rwo hejuru kugeza naho Evariste Ndayishimiye yakeneraga kujya mu rugendo rw'amahanga, aho agiye muri icyo gihugu bakaza kumutwara mu ndege yabo cyangwa se akaba yokodesha. Ubu noneho ya ndege abanyagihugu baherutse kumubaza irengero ryayo naho yaba iherereye, aza kuvuga yuko yoba yaragurishijwe kugira ngo amafaranga abashe kuba yo kwifashishwa mu bindi. Kugeza none rero hari amakuru amaze gushyirwa ahagaragara avuga yuko amafaranga yabashije kuba yogurishwa iyo ndege nyine yamaze kurungikwa ngaha muri Kongo kugira ngo abashe kuba yotera inkunga umutwe wa FDLR usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ngira ngo abantu benshi bazi nyine uburyo u Rwanda n'u Burundi babanye, yuko bagiranye ibibazo bigiye bitandukanye, u Burundi bugahita bufasa icyemezo cyo kugara imipaka yose yo ku butaka ibuhuza n'icyo gihugu cy'u Rwanda. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ubwe yivugiye yuko azaterera inkunga cyangwa se azofasha umuntu wese azumva cyangwa se akabona afise gahunda yo kugwanya ubutegetsi bwanga mu Rwanda, nyuma yuko akomeje kugenda agaragaza neza yuko nta cyiza abwifuriza, nyuma yuko avuga yuko ngo ubu butegetsi nabwo ngo bwabutera inkunga umuhari Tabara ukomeza kugenda uragaba ibitero ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari n'abadatinya kuvuga yuko kandi uyu mugabo yaba ari mu mugambi umwe na President Tshisekedi, umugambi ugendanye no kuba bashaka n'ubundi kugerageza gukura ubutegetsi ngaha mu Rwanda. Icyakora nubwo bimeze bityo, nubwo bihagaze gutyo, nta kintu na gitoya n'ubundi bavuga yuko abaturenga mu gihugu cy'u Rwanda bavuga yuko bashobora kuba bo batwara. Amakuru rero atariho ivumbi avuga yuko amafaranga yandi yari yarasigaye yabashije kurungikwa mu kwezi guheze kw'indwi, akaba n'ubundi impapuro zamaze kugenda zigaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye zigaragaza yuko ayo mafaranga yahise arungikwa ngaha muri Kongo
kugira ngo abashe kuba by'umwihariko yofasha aba bagwanyi ba FDLR. Aba bagwanyi ba FDLR rero impamvu ndiko ndabagarukaho cyane nuko mu bihe bigiye bitandukanye abasoda b'i Burundi cyane cyane urubyiruko rubarizwa muri CNDD-FDD rusanzwe n'ubundi narwo rufatwa nk'abasoda rwigeze kubura abarutoza kugira ngo goherezwe nga muri Kongo mu ngwano zimaze iminsi zirahabera, maze FDLR iza gufata icyemezo cyo kuza kubatoza kuko amakuru yakomezaga kugenda abivuga. Ni amakuru yashyizwe ahagaragara rero na bamwe mu basirikare bakomeye cyane ndetse n'abegereye igihugu cy'u Burundi, ariko kandi binavugwa yuko kugira ngo u Burundi bubashe kuba bwohuza n'uyu muhari wa FDLR ugwanya ubutegetsi bwa Kigali, ari uwabigizemo uruhare ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami Nkuba. Gushika none rero amakuru ariko aravugwa cyangwa se amakuru akomeza kugenda atugeraho avuga yuko noneho ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera nyuma yuko umuhari FDLR wakomeje kugenda usinya amasezerano. Hari amasezerano rero wari warasinyanye n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo agendanye no kuba bagomba gufatanya mu kugwanya umuhari M23, bamara kugwanya hanyuma Kongo nayo igafasha uyu muhari mu kuza gukura ubutegetsi buriho ngaha mu nk'uko bamwe mu bayobozi n'abandi bahoze muri uyu muhari wa FDLR bakomeza kugenda babitangaza. Ariko kandi ubu noneho hari amasezerano yamaze kugenda bimenyekana yuko nayo yoba yarasinywe hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'uyu muhari mu rwego rwo kugira ngo bose bafatanye mu bigendanye no kureba uburyo bokuraho ubutegetsi buriho ngaha mu Rwanda. Akaba ariyo mpamvu rero kugushika none amafaranga menshi ariko aroherezwa muri uyu muhari kugira ngo ujye ubasha kuza gutoza igisoda cy'u Burundi ndetse ubashe no kwitegura neza kugira ngo bakomeze kugenda bagwana intambara. Ndetse ariho n'andi makuru avuga yuko ari igice kimwe cya FDLR kigomba kuzifatanya n'abarundi mu kugwanya ndetse no guhiga bukware umuhari wa Red Tabara. Abantu benshi rero bakomeje kugenda bibaza impamvu nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye yabashije kuba yofatwa n'ubugwayi hanyuma bagatangura kugenda bashira amabanga yiwe hanze ndetse n'ibyo yagiye akora byose. Byamaze kumenyekana yuko rero ubuzima bwe butifashe neza ndetse ariyo mpamvu batanguye kugenda bamenyekanisha ibibi byiwe byose kugira ngo n'undi muntu ari wese azabyumva amenye ibyo yabashije kuba yakora. Byatanguye kuvuga yuko kandi amagara yiwe akomeje kugenda ajya habi cyane ku buryo isaha ku isaha ashobora kuba yopfa akaba yotanga imihoho icakora. Iki ni igihe cyiza kuri bamwe mu banywanyi biwe ndetse n'abandi barongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi barimo nka Reverien Ndikuriyo n'abandi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bavuga yuko n'ubundi bakomeza kugenda bashimangira yuko batishimiye imiyoborere y'uyu mutegetsi ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi, aho bakomeje kugenda bavuga yuko n'ubundi igihe kigeze kugira ngo abashe kuba yotanga imihoho. Amakuru akomeje kugenda aturuka ngaha rero mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko uyu mugabo akiriko yitabwaho n'inzobere z'abaganga, ariko kandi nguko byagenda kose ngo amagara yiwe ameze nabi ku buryo ashobora gufatirwa mu maguru mashya akaba yojya kuvurizwa mu bindi bihugu by'amahanga ahasanzwe hari ubuvuzi bwoteye imbere. Murumva ko ari ibibazo bikomeje kugenda rero byugariza iki gihugu cy'u Burundi mu gihe gisanzwe n'ubundi gifise ibindi bibazo bigiye bitandukanye byibanjemo iby'umutekano muke ndetse n'ibindi. Ihuriro rya SECO ryagize icyo risaba rero u Rwanda ndetse na Kongo ku mutekano muke uriko uragaragara cyane muri iki gihugu cya Kongo mu burasirazuba bw'ico gihugu. Ni mu gitondo cyo ku wa kane ubwo nejo hashize hari ku itariki 8 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 ihuriro ry'abepiskopi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo SECO byasabye leta y'u Rwanda n'iya Kongo Kinshasa gukora ibishoboka byose bakarangiza intambara ikwirabera mu burasirazuba bw'icyo gihugu ca Kongo bashingiye ku masezerano ibihugu beruka kugirana ubwo bari i Rwanda mu gihugu ca Angola mu cyumweru giheze. Ariko kandi nubwo bariko basaba ibihugu byombi kuba byohagarika imigwano
umuhari M23 wavuze yuko ushimira umuhate w'aba bayobozi bagize mu kugerageza kugaragaza neza yuko n'ubundi bashakira amahoro n'umutekano iki gihugu cya Kongo, ariko bavuga yuko badashobora kwemera ibyo guhagarika imigwano mu gihe bashobora gukomeza kugabwaho ibitero, ndetse banavuga yuko badashobora kubahiriza imyanzuro yafatiwe muri ico gice, mu gihe n'ubundi gushika none n'ubundi hari amakuru akomeza kugenda aravuga yuko n'ubundi bo batigeze banitabira ibyo biganiro. Aya masezerano yavugaga yuko rero intambara iriko irabera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagati ya M23 n'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igomba guhagarara, kandi bikaba byari biteganyijwe yuko uwo mwanzuro utangura kubahirizwa guhera ku itariki 4 ukwezi k'umunani umwaka w'2024, ariko kugeza ubu ngubu imigwano ni yose, kuko guhera kwa kane w'icyumweru giheze umuhari wa M23 wakomeje kwigarurira ibice byinshi mu buryo budasanzwe, aho uwo muhari wafashe uduce turenga 10 two muri groupement ya Binza, ndetse no ku munsi w'ejo hashize uwo muhari wongeye gufata mu gace ka Nyakakoma nyuma yuko ku cyumweru wari wabashije kwigarurira ibice bya Shasha ndetse n'utundi duce nk'uko amakuru ariko abivuga. Iri huriro rya Seko rigizwe n'abepiskopi nga muri Kongo rirasaba leta z'ibihugu byombi u Rwanda ndetse na Kongo Kinshasa kubahiriza ari amasezerano, ndetse kandi bagashira mu ngiro n'ibindi byose baganiriyeho ngaho i Rwanda mu gihugu ca Angola, bakabiteraho umukono mu nama yari yobowe na nyiricubahiro wa Angola bwana Joao Lourenço. Kimweho nubwo kandi ibi bihugu byashize umukono kuri ayo masezerano yo guhagarika ingwano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko imigwano ikaba igikomeje. Nanone sibwo bwa mbere ibi bihugu byokora amasezerano nk'aya ngaya, kuko hari nandi atarubahirijwe kandi akaba yaragiye aba muhe bigiye bitandukanye. Gusa Seko ikaba yasabye yihanangiriza buri ruhande rurebwa n'ariya masezerano kuzirikana ko byihutirwa ko abanyekongo barimo abana ndetse n'abagore ndetse n'abagabo bavanywe mu byabo kubera umutekano muce cyane, bashaka kubaho nk'abandi bari mu mahoro. Ndetse kandi iri huriro rya Seko ryaboneyeho no gusaba abafatanyabikorwa mpuzamahanga gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ku nyungu z'abaturage ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange bamaze igihe bari mu kaga kubera ibibazo by'intambara. Usibye kandi aya masezerano yabaye, ariko kandi nayo akaba atarabashije kuba yo kubahirizwa. Impande zombi ku ruhande rwa Kongo ndetse n'u Rwanda bashyizeho inzego z'iperereza zijejwe kureba neza niba abarebwa n'izo gahunda babasha kuba bozubahiriza uko bikwiye, ndetse kugeza magingo aya ngaya n'ubundi hakaba haratanguwe indi nama nyine yabereye ngaho muri Angola yareberaga hamwe n'ubundi uburyo ibihugu byombi bigomba gukomeza kubahiriza ayo masezerano. Icakora witegereje neza ibiganiro byashizwe hanze na Top FM Congo mu kiganiro iyo radio yagiranye na Perezida Tshisekedi, byagaragaraga neza yuko ibigendanye n'ibiganiro bya Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bisa n'ibitakibaye nyuma y'umujinya Tshisekedi yarafise. Ibi rero bikaba bikomeje guteza urujijo mu gihe uruhande rumwe rwemera ibintu ubundi rukongera rukabyikuramo. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze yuko atizeye ko hazobaho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro Donald Trump naramuka atsinzwe amatora ya perezida mu gushingo uyu mwaka w'2024. Mu kiganiro ce ca mbere n'itangazamakuru nyuma yuko akuyeho kandidatire yiwe mu buryo butunguranye mu kwezi guheze, Joe Biden yabwiye CBC News ati Trump natsindwa nta cizere mfite yuko azemera ko yatsinzwe na busa.
Donald Trump ibyo avuze Trump ibyo avuze aba akomeje, aba abivuze koko, ntabwo tumuha agaciro, aba akomeje. Ibi bintu byose rero bijyanye n'ibi nidutsindwa natsindwa hazameneka amaraso menshi. Amajambo ya Trump yuko rero hazabaho imeneka ry'amaraso ku gihugu natsindwa amatora yavuze muri Werurwe uyu mwaka, ubwo yari arimo kuvuga ku nganda zikora imodoka, yabaye imbarutso y'inkubiri yo kunengana mu buryo bukomeye cyane. Abo mu ishyaka ry'abademokarate bihutiye gusubiramo ubutumwa bwabo bujanye no kwiyamamaza bw'uko uwo wahoze ari perezida ateje inkeke ibyago muri demokarasi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abari bashinzwe kwamamaza Joe Biden bakoresheje ijambo imeneka ry'amaraso mu butumwa bwo kwamamaza, batangaje ku mbuga ngurukanabumenyi z'ibikorwa byo kwamamaza, ndetse umuvugizi yashinjije Trump gushishikariza ndetse no kwihanganira urugomo muri politike. Ariko abashinzwe kwamamaza Donald Trump bo bavuze yuko ayo majambo yarebaga by'umwihariko inganda zikora imodoka, ndetse ko yakuwe mu mvugo context yayo ku bushake. Iryo tsinda ryo kwamamaza Donald Trump ryohereje ubutumwa bwa email bwo gukusanya inkunga iyo mu bikorwa byo kwiyamamaza buvuga yuko abatavuga rumwe na Donald Trump muri politike n'abandi bari barimo gusubiramo amajambo ye nabi mu buryo bw'ubugome. Icyo gihe Donald Trump yanditse ku mbuga ngurukanabumenyi yuko agira ati barabisobanukiwe neza ko nari ndimo gukomoza gusa ku bicuruzwa byinjira mu gihugu byemegwa n'umunyaburiganya Joe Biden birimo kwica urwego rw'inganda zikora imodoka. Mbere Joe Biden yavuze yuko ahangayikishijwe no kuba uwo wahoze ari mukeba wiwe atazemera ibyavuye mu matora. Mu kiganiro mpaka c'abakandida perezida cyanyuze kuri televiziyo ya CNN muri Kamena uyu mwaka, cateje amakuba kuri kandidatire ya Biden bikaza kurangira aretse kwiyamamaza ahubwo agashigikira Kamala Harris. Trump yabajijwe mu buryo butaziguye niba azemera ibizava mu matora iyo muri uyu mwaka. Nyuma y'uko rero yari yabanje kwanga gusubiza ico kibazo, yagize ati naba amatora yo mu mucyo kandi yubahirije amategeko ndetse amatora meza, nta kabuza tuzovyemera. Donald Trump kandi yanakomeje gusubiramo ibidafise ishingiro by'uko habaye uburiganya mu matora yo mu mwaka wa 2020 nyuma y'uko atsinzwe na Biden muri ayo matora. Muri Mutarama umwaka wa 2021 abashyigikiye Trump biraye mu nyubako ya Capitol, inteko nshingamateka ikoreramo mu muhate wo kubuza ko ibyavuye mu matora byemezwa. Abahagiye benshi uwo munsi basubiranyemo ayo magambo ya Trump yuko amatora yabayemo uburiganya. Mu kiganiro na CBC cyasohotse kwa gatanu cyatangajwe ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Biden yanabaye nk'uwumvikana ko hari umuhate wo gutuma ibikorwa byo kwemeza ibyavuye mu matora bigorana, nubwo n'ubundi bitasobanutse icyo yakomozagaho nyirizina. Yagize ati raba ibyo barimo kugerageza gukora ubu ngubu mu turere tw'amatora aho abantu babarira amajwi kugeza magingo aya ngaya. Rero yakomozaga ku bigendanye no kuba hashobora kuziba bigendanye n'amajwi, ariko kandi avuga yuko n'ubundi biteguye kuzabikora neza ndetse bikaba byonyura mu mucyo. Ngayo nguko rero twongere gutsubira mu masaha ari imbere.